Hari umuntu umwe yavuze ijambo rirampimbara nawe nari nifuza yuko wari ukwiye kuryumva kandi ukarifata nka nkama. Yaravuze ngo zirya foto dufuta ngo ntizatotse cyangwa ntizibona neza, ukabanza kurondera telefone ibona neza, ukabanza kurondera ama application abona neza kugira ngo bagufotore ibimeze neza, ifoto isa neza, hama baheza kugufotora nawe ukaja mu montage, ukabanza guhindura ama couleur, ugahindura ugakora kudufuru n'ibindi vyose ivyo none iyo foto ishobore gusa neza cyangwa ushobora kumera nk'uko uvyifuza. Yaravuze ngo irya shusho nyene wanka niyo shusho yiwawe, niyo shusho yiwawe bwite, ni wowe bwite. Ni ukuvuga uwo wundi muntu uriko uragerageza kwerekana ni umuntu atandukanye na wewe uri wewe ukuri. Nico gituma rero nkunda kuvuga kenshi abantu benshi turi presse muri no minsi, abantu benshi twarihevye, twihevye kubera iki? Kubera bwa mbere na mbere kwanza twebwe ubwacu nitwikunda, twebwe ubwacu bwa mbere na mbere kwanza nitwiyumva ko dukwiye, twebwe ubwacu nitwiyumva ko menga turafise turagaba agaciro, ahubwo gusa kubera ishusho yabo tubona nabo twifuza kubaho bice bituma tangura kwiyanka, hama gace bituma dutangura kwihindura nabo tutobaye canke nabo tutari. Bigace bituma umuntu abonye ifoto ya naka akabona n'ifoto ya naka, akabona n'ifoto ya naka, akabona n'ifoto ya naka, nawe acabona uko kumenga wewe nacamaze kubera banaka bafise bituma bashobora kugenda neza uku, kubera banaka bakora ibi bituma bashobora kubaho uku, gace abona wewe umenga nubusa. Hari ijambo rivuga ngo akenshi ikintu gituma abantu babayeho nabi suko gusa tubuza amafaranga, suko tudafise ivyishimo, oya, ahubwo ikintu gituma abantu babaho nabi nuko tugerageza kwigereranya n'abandi. My friend, live your life, baho ubuzima bwawe, nanje mbeho ubuzima bwanje, jewe ni jewe, nta narimwe uzo kwigera uhinduka jewe, nawe ni wewe, nta narimwe wewe jewe nzo kwigera mpinduka wewe. Nico gituma rero ahubwo icingenzi kandi cyagikwiye gukorwa niki, wari ukwiye kugerageza kurondera irya version nziza yawe. Nimba hari ikintu kana kubona wifuza gushikako, kora ibishoboka byose kijya kintu gishikeko, ariko mu mwanya utarashobora gishikako, bwa mbere na mbere kwanza wowe banze wigirira urukundo, wikunde wewe nyine ubwawe. Iki kintu ndumva umenga ndoshobora kuzana kivuga keje kugira ngo dushobore kuranya twashobora gufashanya. Abantu benshi nibikunda muri no minsi, abantu benshi nta rukundo bifitiye. Mwebwe n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ukunde mugenza wawe nkuko wikunda wenyene. Eske we ni wabutikunda uzokunda abandi gute? Niyo ngora tuko turahura muri no minsi, aho amaholasho ukunda gusanga mari imisi 2 imisi 3, ugasanga yamaze kuba mwinduru, yamaze kuba makajagara, aho usanga umuntu kanaka mu rugo babanyu kubera iki nawe nyine ntiyikunda, nta rukundo yifitiye. Azuza gukunda wowe gute? Azuza kwiyumvamo gute? Nico gituma ndagusavye nimba uri mushasha kuri aho vyakabere nike, ushobore kugira like, follow canke s'abonner kugira ngo ushobore kubandanya ukurikira ibiganiro vyinshi, dushobore kubandanya dusangira ubumenyi bwinshi no kubandanya dupartage bino bintu kugira ngo bandanye bishika ku bandi, twigishanye, dufashanye, tumenyeshanye no gutanga ivyumviro vyacu mu commentaire kugira ngo koko dushobore kubandanya tugira tuko turakurana, dushobore gushika handi dushikanana, dushobore kugira iyo tuko turava niyo turiko turaja. Biba vyiza cyane gose kugira ngo ejo canke hirya ejo mu munsi ashobore gushika ku ndoto yiwe. Je ndizeye kandi abizeje neza 100% ko umuntu wese azokwama kurikira ibiganiro vyakabere nike uko hari uno munsi, sikuzobura inyuma y'ukwezi, sikuzobura inyuma y'amezi 2, wamukurikira iganiro ku munsi. Kuvyumviriza ni vyiza, ariko kubishitsa no kubishira mu ngiro nivyo vyingira akamaro gose gusumba. Naho butaha rero tuzosubira mu indi video, nitwozihereza rimwe ngaha zose, tuzaturaga ariko buke intambwe ku yindi, ico mwifuza ko dukora, ko mwifuza ko tubana, ivyumviro kanaka tugiye turayaga, byoba vyiza cyane gose. Kuri Facebook ni aho vyakabereye ni kera, kuri TikTok ni aho vyakabereye ni kera, no kuri YouTube ni aho vyakabereye ni kera. Dushobore gukurira hamwe, dukora ibishoboka byose kugira ngo ejo canke hirya ejo hacu ashobore kuba heza gose gusumba uno munsi. Naho butaha.